kibazo intanga ziba ari zike kandi zidafise umurindi ziteza kugirako hariho urugero bijako bikaba vyotuma gusama bitoroha hamwe na mugenzi wiwe rero umwungu icyo umufasha kuri ivyo urafasha cyane mu gikorwa bita spermatogenese ni igikorwa cy'ihingurwa ry'intanga ngabo aho zihingurirwa hanyuma kandi nagwa ruzi sperme rukorwa na prostate nagwo ne rukaboneka urumva na prostate murazi ko navuze yuko nayo igiramo nk'abantu bafite icyo kibazo bariko barivuza iyo ngorane kwihereza inzuzi bizoba umwe mu muti bariko barafata kandi bizobagirira igikorwa gihambaye. Ndabaramukije nshuti mwese bakunzi b'imbonesha kure Dikobo TV ijwi ry'abantu mu mahanga ndabaha ikaze mu kiganiro kituyagira ibijanye n'ingaburo ibereye nivyo koko uno munsi abantu benshi barakunda kwihereza imfungurwa cyangwa ingaburo zitandukanye ariko ni bake usanga bazita mbega ingaburo ibereye ku magara yacu yotuma urayihereje imufasha ndetse ikanamuvura mbega bura n'umuti yoba iyahe. Uno munsi rero twashimye muri iyo ngaburo ibereye kubabwira ibijanye n'inzuzi. Umungu rero benshi barawihereza ariko iyo babuheje ntibabazi mbega harimo iki byofasha ku magara yacu ndetse bamuhereje umwungu usanga iyo babuhereje inzuzi zirimo bakazita kuko batazi akamaro kazo. Rero tugiye kuyagira muri kino kiganiro ibijanye n'inzuzi. Sagwe kaze muri kino kiganiro rero turafise umutumire wacu ndagoye kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kuduha ikaze. Twidondora abariko baratwumviriza. Ego jewe nitwa Niyonkuru Epipode hanyuma nkaba nsanzwe nkora igikorwa cyo kufasha abantu kujye n'impanuro zishingiye ku bifungurwa hamwe n'ibimera nkagira ubushakashatsi muri byo kingira no mu kuvura mu bihe bimwe kandi bihambaye. Rero umwungu ni mu bwoko bw'uruboga imboga ariko indani mu mwungu harimo intete zozo ziza kuba mu mugwi w'ibinyantete byo mu byo bita ibinyantete bifise amavuta imise cyangwa mu gifaransa les noix hari ibintu by'ibinyantete bifise amavuta. Rero ikintu gihambaye cyane uno munsi nifuza kubwira abantu bari bakurikirana cyo biganiro ni ku ntete kuko nizo zihambaye gusumba imbuto ziratunze cyane nshaka tuzivugeho kubera kenshi abantu nizo bata benshi bazita inzuzi mbega inzuzi zo uno munsi ko zihereza birakenewe inzuzi bozihereza ahubwo nayo natanguye mu ntanga benshi barazita ariko none inzuzi mbaye ku bwanyu hari cyo mwabonye mwo cyo bakiri mu nzuzi kimeze neza cyangwa se biri mu mwungu tubona no mu nzuzi. Urakoze neza ndema mubiri z'agaciro zubaka umubiri bya binure byubaka amagufa bikanagurwa prostate bikongera bigafasha mu ihingurwa y'amaraso bigwiriye mu mbuto gusumba mu cyamo umva hose biriyo mugo mu mbuto biriyo ku bwinshi. Rero mu mbuto biba biri ku rugero rwinshi hakaje habamo n'ibindi nk'ibi binure by'agaciro izo acides gras essentiels ziri mu mbuto cyane. Urumva rero nicyo gituma urubuto rucaruza rugakora ibintu byo kuvura gusumba kuba igifungurwa. Ego turabyumva ariko bakurikirana imbonesha kure Dikobo TV barakeneye ko mbega mu nzuzi ikintu kirimo intungamubiri zirimo zikenewe ku mubiri nizi. Urakoze izi mbuto z'umwungu zisanzwe ziri mu bwoko bw'ibinyantete uko zijya mbuto ziri mu bwoko bw'ibinyantete ariko ibinyantete biri ubwoko navyo hariho cereal bijya bisanzwe n'ibindi binyantete ibintu by'intete bifise amavuta bavyita les noix canke imise murabona ikiyoba murabona sesame murabona igihoke urabona ko ari intete zifise amavuta nico sico kimwe n'umuceri sico kimwe n'igiharage. Rero nizi mbuto ziri mu bwoko bw'ibinyantete les noix zifise indema mubiri ziza cyane zikwije ibintu by'agaciro byubatse indema mubiri itari acide amine. Hanyuma ibinure by'ubwoko bwinshi ariko no kwita mu mugwi umwe les acides gras essentiels ni ibinure bidahara ku mubiri bidufasha mu kubaka ingingo mu gusanasana umubiri no mu bindi ibyo bigwiriye mu mbuto. Hanyuma ibyunyunyu zinc navuze ko nza kuvuga kuri zinc akanya kabonetse kuri calcium potassium fer hamwe na magnesium ivyo ni ivyunyunyu de sel minéraux ivyo biragwiriye cyane mu nzuzi. Hanyuma hamwe n'isukari bita fibre végétale ni isukari ifasha amara yacu gukora kugira bya bindi byo kugira indwara zishingiye ku ikora ry'amara
les colopathie fonctionnelle les intestins ntibihabe ubwinshi canke bikire ivyo ivyo ni intungamubiri ziri mu nzuzi mu mbuto rero ziragwiriye gusumba mu cyamwa usanga mu cyamwa harimo ku rugero ruto gusumba mu nzuzi sinzi ngira birumvikana yego bisigura uti aba intungamubiri ziri mu nzuzi n'iziri mu cyamwa n'izimwe kizi ko zisumbana mu mbuto mu ruyuzi habamo nyinshi kandi zo ku rugero gusumba mu cyamwa ariko byinshi bibihuriyeko yego mbega intungamubiri ziri mu ruyuzi mu nzuzi mu ntete cyangwa mu ntete zo mungu izo ntungamubiri zifasha iki mu mubiri w'umuntu rero duhejeje kuvuga izerema nutritif ariko kubera nk'ibi bintu by'ibinure n'ibi byunyunyu biba biri ku rugero rukomeye birajya no mu byo bita substance phytochimique ibintu biza gukora nk'umuti w'umubiri biza gukora ku bintu byinshi rero ndavuga bike muri byo nk'akarorero abagabo baragwara iyo bariko barakura igihimba bita prostate hanyuma uko bakura bagwiza imyaka prostate yabigenda isaza itakaza n'ubushobozi bw'ibikorwa isanzwe ikora murabona mu bantu bakuze babagabo b'imyaka 60 70 usanga benshi baragwaye ingwara cyangwa bariko barivuza rero ibi binure byo mu nzuzi hamwe na zande mamubiri zo mu nzuzi na vya byunyunyu nka zinc na calcium ivyo birafasha cyane mu kubaka uduhimba twa prostate nayo isanzwe ari ikora rwaruziri rubamwo intanga z'amagabo bita sperm hamwe n'ibindi bikorwa icyo ni igikorwa n'intungamubiri z'umwungu na cyane cyane urubuto hanyuma ku bijyanye amagufa arubakwa cyane na calcium hamwe na potassium na magnesium ibyo ni ibyunyunyu birubaka cyane amagufa yacu kugira ngo tigire indwara yo gusaza vuba amagufa nk'abantu b'abadame kubera bakura hanyuma nk'igitereko cyabo kandi kikaba kiri ngaha mu iteranizo ry'amagufa mw'iki gice cyo ngaha mu gihe barondoka barasaza amagufa cyane osteoporose ni ikibazo abadamu benshi bagira ugasanga barasaza amagufa vuba iyo yagiye arihereza umwungu kenshi uzosanga amagufa yiwe adashaje cyane bimurinde no kuba yugira n'ibindi bibazo hanyuma kuyingurwa ry'amaraso amaraso akorwa n'agahimba ko mu mubiri bita umusokoro w'amagufa moelle osseuse umusokoro w'amagufa kubazi gufa wubatswe n'utuntu tw'utunure utu tunure rero tubatswe n'ibinure biba byavuye byo twihereza bya binure byo mu mwungu urikora nahe kinyurutete urumva yuko rugizwe n'ibintu by'amavuta bijya nyene nibyo byubaka n'utwo duhimba tw'umubiri usanga tugizwe n'ibintu by'ibinure umusokoro w'amagufa urimo hanyuma icyunyunyu fer kirimwo kice gifashanya na vitamine B9 nayo nirimo mu gutuma nyene bifasha wa musokoro w'amagufa mu gukora amagufa urumva ari umwungu ni ikintu cyiza nko ku bantu bagira amanemi abana bavukana ingwara yo gukama amaraso bita drepanocytose abamama barayizi nk'umwana afise iyo ngwara kuko kwa muganga barabikubarira ububizi kumufise kuzura mukorera nk'imboga ziri mu mwungu mu gihe ari karakora biba ari byiza cyane urumva ivyo nibindi hanyuma abasirikare b'umubiri burya nabo bahingurwa n'umubiri bivuye mu byo twihereje bigatuma umubiri ugira ubudahangarwa immunite abasirikare b'umubiri rero umwungu ingaburo yawo irafasha mu gutuma biyongera kandi bagira ingufu fortification immunitaire nibindi ego mwatubwiye uti burya imbuto z'umwungu ni nk'umuti none abaziheje gushobora kuvura iki nk'umuhinga muje n'ingaburo ibereye uhereje mu mbuto z'umwungu ashobora kwivura iki murakoze abantu bagwara ijya ngwara bita arthrose ihekenya ngaha mu ngingo bagiye barihereza inzuzi bazosanga barakize bagende boroherwa nabo babona ibikorwa byabyo agakira neza burundu ku buryo iyo ngwara ihera bivanye n'ukuntu no gukurikiza ibyo bamubwiye byose kuko iyo yamaze kurwara ntibakenewe izo nzuzi gusa inzuzi ziraza nk'igifungurwa muti supplément alimentaire ariko kandi hari igihe haba hakenewe n'ibindi mugo nazo ziri mu bikora uruhara rukomeye cyane mu bijyanye no kunagura uduhimba tungaha mu magufa hamwe no gushiramo rwa ruziri synovia amavuta afasha mu ngingo icyo rero nk'abantu bafite iyo ngwara bazogikora hanyuma ikindi ku bantu bafise ikibazo bita oligospermie abo n'abagabo birashika ko bagabo gasanga baragira icyo bita kugira intanga nkeya kandi zidafise umurindi mobility bafite oligospermie benshi barabigira kandi biragira ingaruka birahungabanya ibijyanye n'irondoka
gute kubera yuko umugabo mu gihe umugabo afite icyo kibazo intanga ziba ari zike kandi zidafise umurindi ziteza kugira ko hariho urugero bijako bikaba vyotuma gusama bitoroha hamwe na mugenzi wiwe rero umwungu icyo umufasha kuri ibyo urafasha cyane mu gikorwa bita spermatogenese ni igikorwa cy'ihingurwa ry'intanga ngabo aho zihingurirwa hanyuma kandi nagwa ruzire sperme rukorwa na prostate nagwo ne rukaboneka urumva na prostate murazi ko navuze yuko nayo igiramo nk'abantu bafite icyo kibazo bariko barivuza iyo ngorane kwihereza inzuzi bizoba umwe mu muti bariko barafata kandi bizobagirira igikorwa gihambaye hanyuma abantu baruha cyane bakoresha ubwonko cyane bakoresha imashini cyane bakora ibiharuro byinshi murumva yuko ubwonko bukora gose rero mu gihe bukora gose bisaba ko bugaburira ibintu ubwonko ni igihimba cy'umubiri cyubatswe n'amavuta ibintu by'ibinure rero ivyo byose ivyo bihimba bimeze uko bikenera ibinure by'agaciro izo acides gras essentiels polyinsaturés monoinsaturés n'ibindi hamwe n'indema mubiri mu gutuma ivyo bihimba biguma byinagura regeneration rero kwihereza inzuzi kuri babantu niko ndavuga kandi ubu ni nka bose usanga abantu bose bakoresha umutwe cyane inzuzi ni ikintu cy'agaciro kuri ego n'ibindi none hari n'abavuga ati ku bantu bafite ibibazo by'ubushobozi buke umuje no kwa muganga bubatse inzuzi zishobora kuba zifasha mbega ico naco inzuzi zirafasha ico ego inzuzi zirafasha kuri ico kubera muri mwe nako ndavuga byo gufasha ubwonko navuze muri make kubera kumbura usanga ari birebire ariko ngerageje kubisigura kuko navyo birimwo icifuzo mpuzabitsina désir sexuel mu yindi mvugo bitara libido hanini gishingiye mu bwonko ku bice byinshi kwijana kubiciye ku bikorwa by'umubiri bikorwa n'ivyo bita inkabura mubiri inkabuzo les hormones rero hormone cyangwa inkabuzo zituma icyo cyifuzo kibaho hamwe n'icyo gikorwa kigenda neza désir et endurance bikorwa n'izo nkabuzo kenshi bivuye ku bwonko hanyuma bikaja ku bihimba by'irondoka nk'akaroro ku mugabo harahingurwa inkabura mubiri yo mu bwoko bita testosterone ihingurwa n'ibihimba bita amatestikile hanyuma ubwonko buba bwatanze izindi ibyo rero nivyo biza gutuma agira cya cyifuzo inzuzi rero ziragira icyo bita équilibre hormonal ziratunganya urugero rw'inkabura mubiri mu mubiri na cyane cyane izo zijyanye n'icyo gikorwa kuri babagabo rero usanga iyo ngorane babona ko ihari inzuzi ni kimwe mu byo bakeneye kuzoza barakoresha mu ifunguro ryabo rimwe muhira nko kuzifata nk'ingaburo muti usanga kw'icyo kibazo biriko biragenda neza gose aho bica bigira ko urumva na babandi baca bagira ubugumba mugabo butewe no kubura inkabura mubiri nyene infertilité hari abagabo byarashitse nabone zizobafasha hambavu n'ibindi baba ariko barakora umuganga canke abandi bahinga bababwiye ego none inzuzi abo abazihereza bose barimo kuzihereza abana bakiri bato abakuze abamama abagabo ni ibitsina byose barihereza inzuzi bose barazihereza ariko hari abazikeneye gusumba abandi hariho nabo zireka mu bihe bimwe reka contre-indique nk'abakwiye kuzihereza gusumba abandi n'abantu bose bari mu myaka y'izabukuru yaba umutamakazi cyangwa umutama kuko zirakora icyo bita kunagura uduhimba ndemangingo tw'umubiri regeneration cellulaire hanyuma zirakwiye kwiherezwa cyane n'abantu bakora ibikorwa by'inguvu baba bakoresha umutwe cyangwa bakoresha amaboko hari umuntu ashobora kuba yikorera ibintu hari umufundi hariho umuntu arima abakoresha inguvu nyinshi hamwe n'abantu bakoresha ubwonko bwose ibiharuro ordinateur n'ibindi abanyonga abashoferi nabo baragira concentration abo barazikeneye gose hanyuma zikaca zikenerwa abakiri bato abadolescent abantu bakiri munsi y'imyaka 25 umubiri ukiri kurakura kubera yuko izi nzuzi ziratunze indema mubiri iza gufasha gukora nk'inkabuzo ituma habaho icyo bita croissance iyo bita hormone de croissance rero abajene wanashaka n'abana mugoba bariko barakura kuronka inzuzi birafasha muri croissance gukura hanyuma urumva kubakuze nabo zibafasha mu kunagura byo birumvikana abandi rero bozihereza n'abantu bagwaye ingwara zimwe navuga n'ibindi bibazo by'ihungabana ry'umubiri nk'abantu bigeze kugwara ingwara irangwa no gufungura nabi kwa shiyorukoro kubera kubura ivyo bafungura hari abantu bigeze kubaho ibihe nk'ivyo
iyo baronse inzuzi ziranagura cyane umubiri kubera uba wari warasinzikaye. Ego none hariho abatemererwa kwereza inzuzi abozireka kumbure mu bihe byabo byosaba ko byitonderwa ni nk'abantu bafise ikibazo cy'igitigu cyasinzikaye hepatopathie chronique. Izi ndwara z'ibitigu umuntu yasinzikaye usanga agize ku rugero rw'amasiroze, igitigu cyamaze kuzura ibinure ivyo bita steatose hepatique, uyo zigabanya kuko zitunze ibinure byiza. Muge iyo yamaze kugwara ibihimba bicanzwe bidufasha mu inozwa canke mu ihingurwa ry'ibinure, naki cyambere n'igitigu. Vya binure byiza uwo mwanya ntibiza kudufasha, ahubwo bica biba ivyo no kwita inkorerezi. Facteur favoriza yuko tugira ibinure n'ubundi bibi byinshi. Hanyuma abandi bantu bafise gute, ingwara ya gute nayo niterwa nuko bagize acide urique nyinshi mu maraso, abagabo kenshi nabo nibozireka, hamwe n'abantu bamaze kugira ingwara y'ugwagasha pancreatite irangwa no kugira ubushe bwinshi mu gwagasha, nabo mwico gihe barazireka kuko gwagasha pancreas ni gihimba gisanzwe gikora ibintu byinshi kwisukari, mu gutunganya urugero rw'isukari, ariko kandi kikaza no gukora mu bijanye no gufasha mu inozwa ry'ibinure. Rero ico gihe naho neboreka kuko ubugwagasha ni gwa ruriko rurafasha mu ico gikorwa rwaye, akazihereza kumbure yavuganye n'umuntu w'umuhinga bivanye n'ukuntu ibipimo vye bimeze. Murakoze. Ego urakoze cyane mutumire wacu gutubanira kino kiganiro. Ukeneye kuzereza nk'umuti yozereza mu buhe buryo, ibiringo bingahe, mu mwanya wahe? Urakoze. Dufate nk'abagabo ndabivuge muri rusangi mu bwoko bumvikana bafise prostate n'abafise bya bindi bijanye n'ihungabana ry'igikorwa mpuzabitsina mu buryo bwose, abafise cya kibazo cyo guteba gusama bitewe n'intanga nkeya kandi zitagira umurindi oligospermie, umugabo afise icyo kibazo aba yaripimishije bakamuha ibintu mu gipimo hagiye bita spermogram. Usanzwe ufise icyo kibazo abo bose mvuze hamwe n'abariko barivura amavi arthrose usanga bafise ingwara zo mu ngingo, urashobora kuzurihereza nk'inzuzi nk'ikiyiko kimwe gushika kuri 2 mu gitondo oya ku munsi, kiye kiriko kinini turisha kuyere asupe. Izo nzuzi rero ziba zikaranze, kuzikaranga biroroshe, no kuzikura mu mwungu hanyuma ukazironga neza, hanyuma ukazikaranga. Mu kuzikaranga ruzikaranga kugiye bakaranga ibiyoba, abantu benshi ibyo barabizi, cyangwa udusoya, hanyuma ububona ko zahiye ziruma zikagira n'akago keza. Nuko nyene ushaka kuzikaranga na kunyu ziraryoha gose, nuguhekenya gusa. Umuntu wese asanga ziryosha atarabizi. Nk'ibiyiko 2 ku munsi, mu gitondo, ku mugoroba kimwe kimwe. Ubwo n'urugero rwiza. Ubwo rero igihe uzozihereza uzozura bigira kenshi gashoboka, zizoba ziko ziragufasha kuko urumva abantu bari ku rugero rumwe, ntibaba bagwaye kumwe, mugabo muri rusangi bose bozifata mu bwo buryo. Hanyuma ikindi nko ku bantu bagira munda huzura imisonga, kuzurinda no kugira imisonga munda bitewe nuko amara akora buhoro buhoro, boza barakora isupu y'umwungu. Navuze soupe de courge iri kumwe n'izindi mboga ariko umwungu ukaba mwinshi. Iyo supu kuko itunze ya sukari nababwira, fibre végétale ikifasha mu korohego. Hanyuma kandi abantu bafise ingwara ya diabete, umwungu n'igifungurwa bemerewe. Urazi uko hari byinshi bababuza, umwungu barawemerewe ni sawa. Ego kumengo nabo bo ufata mu buto mwatubwiye kumengo harimo isukari nishobora kubona ku rafiko diabete. Urakoze. Iyi sukari iri mu mwungu ntiyonona. Oya uko isukari yonona ituma habaho kuyongera kw'isukari mu mubiri, hyperglycemie, ni cyane cyane n'isukari yo mu bwoko bita amido, hamwe n'izindi zimwe ziremereye cyane. Ariko umwungu ufise isukari yoroshe isa nk'iyo mu vyamwa, lactose, fructose, ni isukari ba yoroshe kandi igenda buhoro buhoro mu mubiri kubera yinjirana n'ibindi. Nta ngorane, arayemerewe ku buryo mbere bibaye ngombwa nk'imbuto zozo yoza arazirya kenshi, akazifata nk'umuti ku buryo nka buri munsi azifata akamara n'iminsi 30 atarasiba. Ari umuntu akuze nta ngorane. Yego ni sawa kuko abahinga baba baragize ivyigwa imyaka myinshi kubijanye n'umwungu, aba bashereshere, aba biologiste, aba nutritionniste baba barekanye urugero rwose rushoboka ukuntu ikintu ushobora kucihereza. Rero ivyo birahuriwe ko n'ubuhinga n'ubushakashatsi bugezweho muri rusange. Ego kwereza imbuto z'umwungu umuntu ashobora kuzivanga n'ibindi nk'ibiyoba cyangwa ibindi kugira ngo ashobore kuzifungura. Urakoze. Icyo nico nagomba nje mvuga, gukora ubuyi
ifu farine y'ibinyantete ukayihereza nk'ubuyi. Ivyo binyantete rero urashobora gufata imbuto z'umwungu, inzuzi zikaranze hamwe n'ibiyoba na soya n'ingano ugakora ubuyi. Urashobora no kuzisya zonyene kuko birakunda ufise udukoresho dushobora gukora mu bikoni bitandukanye mu bisagara buba buhari, canke no kuyisyesha no mu buryo nka kurya dusyesha ibintu kuri mure birashobora gukunda. Ubwo buyi burimwo inzuzi ni sawa canke ukakora n'ifu y'inzuzi gusa ukazorayinywa nk'ubuyi, ivyo byose ni sawa. Hanyuma hari ikindi bita ikinyigimbe, beurre canke smoothie. Beurre dufate nka beurre d'arachide canke beurre de sesame, abantu bamwe barazimenyereye ibimeze nka breba, ushobora kuyisiga ku mukate kwashira mu n'ahandi. Umwungu urashobora imbuto zirashobora gukorwamwo, mbere wanashaka n'icyamwa urashobora gukoramwo ikintu kimeze nka beurre ushobora gukoresha no kwita nka smoothie, bari nka ji y'ikinyigimbe ushobora gushira nko ku mukate. Ubwo n'uburyo butandukanye ushobora kuyiherezamo. Ushobora gufata nk'inzuzi n'ibiyoba ugashira hamwe ugahekenya. Yego, ivyo ni sawa birajana. Ivyo birajana ni sawa, naho ubugendewe n'umushitsi nk'ubu ukaranga nk'inzuzi zikeya n'urushi rw'ivyema ukashuzana mu kantu ku meza akaba arateramirako. Ubu muzimanye neza gusumba kumure kwihuta kumuzanira umukate ungana gutya ku ibutike atacuza kumufasha kinini. Nk'ivyo ni sawa gose. Ego, muri make byati inzuzi z'umwungu ni igifungurwa ciza kandi gifise intungamubiri nyinshi ku mubiri. Ego, mu by'ukuri umwungu ivyo biba ari bike kubera tuba turi mu kiganiro, nayo ubundi usomye nko mu bitabo by'abahinga n'abashakashatsi ukongera nawe ukagira n'ubundi bushakashatsi bw'iwawe. Umwungu ufise ibintu byinshi gose, rero abantu ntibawumenyere. Hari abantu usanga ashobora no kuba amaze imyaka yose atari bwawurye, rero abantu kuwukoresha birahambaye muri ubwo buryo bwose twavuze. Uno munsi umuntu agura umwungu ku isoko akacata imbuto abakoze ikosa rikomeye. Abantu muteka mu twumviriza ntimubisubiye, zikure mu zironge uzanikire ku kantu hanyuma uzikarange uzifungure n'umuryango wawe, ni byiza gose. Hanyuma abashobora kuzirima bakarima imyungu myinshi, ubu n'urudandazwa zigurwa amahera menshi. Inzuzi, imbuto z'imyungu bashobora kwimbura imyungu myinshi ufise umugambi wo kurondera imbuto uco urondera abahinga mu byo kurima ahubwo nyine wobikora. Ubu uriko urateza imbere ubuzima bwawe n'akarere n'isi. Urakoze mutumire wacu kuba witabye kino kiganiro. Rero nshuti mwese bakunze bimbonesha kuri Kombo TV, hano dusozereye kino kiganiro turakubona umutumire mbega mose mukatwidondora. Ego, niyo nkuru vipote nabagiye ko ngira ubushakashatsi kwijanye n'ingaburo hamwe n'ibimera, hanyuma nkatanga impanuro z'ukuntu twubaho neza dukoresheje ingaburo nyene nziza, alimentation saine équilibrée hamwe n'ibimera kama. Ego, mutumire wacu Epipode niyo nkuru turagushimiye kuba witabye muri kino kiganiro cy'umuresha kuri Kombo TV. Murakoze nanje ndabashimiye cyane. Ego, no hanyuma twabutumene baza ko muzotwitaba. No kuri tuzokwitaba n'umutima mwiza. Murakoze cyane. Ego.